mbona yuko ari umuryango munini Imana yatwugururiye twebwe abartiste kugira ngo twongere duhure n'abandi kandi duhimbaze Imana twese turi kumwe. Muba mwiteguye namwe kujya mu bindi bihugu nimba bizoba ryari muzobigenza gute? Mu bindi bihugu kujya kuririmba namwe nk'uko bo muri Tanzania bagiye n'abandi bagiye mweho ni gute? Ndabyizera yuko ko ijambo ry'Imana rirabitwemerera ko tuzogenda mu mahanga yose dutwaye inkuru nziza, rero iyo opportunity ntiyaboneka yuko dushobora kugenda. Yavuze ngo wizera ntazigera maramara, ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomaramara. Ubundi ni bwiza kabisa, naryohewe kuba ndi hano, hameze neza pe. Icyo mwakitega ni uko maze igihe kinini ntekereza kuza Burundi. Hari abantu benshi batandukanye bari barabamagaye ariko bigakomeza byanga, ariko uyu munsi rero nabishoboye. Ubungubu ndi Burundi, so iminsi yuko nyine byanze bikunze tugomba kuzatarama, bizaba ari byiza cyane. Bigirimana Asteri cyangwa Asteri Big niyo mazina yanjye banyita. Turi hano kugwa Age Fest, ni Music Gospel Hour, turi ngaha kubwayo. None mwiteguriye gute nimba ndimo kandi ndi no mwihiganwa nkaba ntumirira abakurikirana Kabaza TV ko nabo nantora ko ndacyafite amahirwe yo gutorwa baciye ku nimero ahandikwa message bakandika ku nimero amajyana 22 ahandika message bakandika inimero 110 mpindura mbone guhinduka, wowe ushaka mpindura, wowe wipfuza mpindura, mpindura mbone guhinduka, wowe ushaka mpindura, wowe wipfuza mpindura. Moi c'est Victoire Isdor, je suis chanteur musicien. Je venais de la RDC. Donc moi je suis artiste professionnel et puis je fais la musique classique et aussi gospel. Moi je me sens vraiment à l'aise d'être aussi parmi membres d'Age Fest. Je me sens vraiment à l'aise. J'ai trouvé un ami fidèle, encore amour à moi. Nitwa Nzuremana Safari, usanzwe ndi umu-artiste, ndi umuririmbyi w'umurundi mu ndirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Cyane twiteguye kandi twizeye ko Imana izoduha intsinzi. Uhora uri Imana nkuru, niwe uganje mu bubasha bwawe no mu nkomezi, ingoma yawe mwami y'amahoro izohoraho. Je suis le pasteur chantre d'Avicenne du Gabon et je suis heureux d'être avec vous. C'est ma première fois au Burundi, j'ai été bien accueilli. Je vois que Dieu a prévu des grandes choses pendant ces moments et que quelqu'un sera béni. Je bénis toute l'équipe de Age Fest qui s'est mise au travail pour nous recevoir. Je bénis les partenaires officiels et soyez simplement nombreux, Dieu sera là au rendez-vous et Dieu nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Alors je suis très content d'être ici au Burundi, c'est ma toute première fois et je ne suis pas déçu. Je suis très content et merci à la banque, merci à Fred, merci à Age Fest pour cette très grande opportunité qui nous est donnée à nous artistes quand même pour être récompensés. Alors c'est une très bonne initiative, je souhaite seulement que ce genre d'initiative continue avec les banques et encore plus d'autres choses soient là pour soutenir. Alors merci à vous tous. Bonjour, je suis Mélina Arbo, je suis gabonaise et je vis en France. Je voudrais remercier l'organisation de Age Fest pour l'accueil. Merci aussi au peuple burundais. C'est la première fois que je viens dans votre pays que je trouve magnifique.
C'est aussi une grâce pour nous de pouvoir participer à un tel événement parce que de là où je vis en France, la culture est complètement arrêtée, il n'y a pas de concert. Donc vraiment, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que j'ai de partager ce que j'ai à communiquer. Naitwa Muna, nimetokea Tanzania, ninawakilisha The Patrick Foundation. Nimekuja hapa Burundi kwa ajili ya kusaidia watoto na kuangalia watoto wenye hali tofauti nikishirikiana na Age Festival. Kwa safari zikianza za kwenda kuangalia watoto, nadhani tutakuwa pamoja na Age Festival. Nashukuru, asanteni sana. Praise God. My name is Levinson from Uganda. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Nkunda Kirundi cyane kandi n'Ikinyarwanda. Mama wanjye ni Umunyarwanda. Ariko njyewe navukiye mu Bugande kandi niyo bam. That's where I was born. It is a blessing to be here, being part of the Age Fest. It is a blessing. First and foremost, me representing my country, Uganda, to be part of this big festival in Africa. I came here to love God by loving people and serve God by serving people, because that's what I do. I've been in the music ministry for quite a long time. I started ministry when I was 13 years old. So I love God so much. Thank you so much, Age Fest. Burundi, mwibare cyane kunyakira. Imana ibahimigisha. Aba n'abaririmbyi batandukanye bava mu bihugu bitandukanye. Mwejeje kuvyumva ko bavuze indimi zitandukanye. Hari abavuze Igifaransa, Igiswahili mbere n'Icyongereza. Aha rero baje bava mu bihugu byabo kugira ngo baremeshe igiteramo cyitiriwe Age Festival. Aha rero bakaba baje mu ihiganwa ry'indirimbo zo gutazira Imana zizoba muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru hahavuye habazwa ibibazo bitandukanye, ahambere hakaba harimwo n'ikibazo cy'umutekano bafatiye ingene ibiteramo biheruka byajemo abantu benshi, mbere bamwe bakanakomereka. Berti Mugiraneza hagezwe kumenyesha amakuru muri Age Festival yavuye rero abaremesha ababwira ko umutekano uzoba ari wose. Wabajije ikibazo cya mbere yabajije ku bijyanye n'umutekano ibintu byifashe. Mwe twabiteguye uravye yuko hari abateguye igiteramo yatanze cya Diamond akora yabakoze n'abandi. Ku bijyanye n'umutekano twariteguye bihagije. Twizeye yuko iki giteramo kizoba atakintu na kimwe kizohungabana kandi ko umutekano uzogenda neza. Kuko tuzokana n'abajejwe umutekano barasanzwe rero bakadufasha kuri ibyo byose. Ku kijyanye kukibazo amikoro yaje kubaza kujyanye n'ingendo zo guhuza abashyitsi bacu n'abarinzi bo ngaha umunsi w'ejo ndetse n'umunsi kugoroza ko bari hamwe aho bazokaga amarepetition, kuvuga ngo ni akaryo keza ko kuronka nk'umurinzi ashobora kwidandaza ahari akivuga. Twese ko nta bariyeri hari ko tubabuza kuko baje bahure abantu bari mutima waje ko twifuza yuko ibikorwa byabo bimenyekana nk'uko bavuze Eden bamenye na gifate na Dixon cyangwa undi wese bashoboye gukora collabo. Abajijwe ibintu kijanye abazoba baje mu giteramo n'ibinasho bazotaha y'abamenyesha amakuru canke abaririmbyi biri mu nteguro two turiga ko bizera bitevye. Turiko turavugana n'abafise amabisi kugira ngo uburyo bwo gutaha bishobore kuborohera. Biracari ko turavyiga turaba abashobora kudufasha birahari, nimubure kutazoza Imana iraheze. Ibijanye no kumenyekanisha ko abaririmbyi bari ngaha, ico nshaka kumenyesha nuko hariho amaradiyo yamaze kwitanga ariko adufasha mu mugongo. Benshi mu mwanya uri imbere turatangura ku kiganiro kuri Tuja FM aho abaririmbyi abashyitsi bacu baza ko ariyo bari igihe cy'isaha 8 saa 10 n'igihe cy'isaha 12. hari na radiyo radufise ikiganiro n'umunsi kugira ngo tumenyekanishe yuko by'ukuri abo baririmbyi ko bari ngaha. Donc saba n'abandi bamenyesha amakuru bafise ibiganiro yaba uyu munsi n'ejo
barashobore kubitubwira kugira ngo aho hose dushobore kuhaca. Hanyuma ku bintu bijyanye uwaje ati ETFEST yatekanije ishusho izosigara muri kino gihugu. ETFEST nk'uko twabivuze mu makonferanse ya mbere n'iya kabiri, kuko tuje gufasha abaririmbyi baririmba gospel hano mu gihugu cyacu, kubashigikira no kubatera intege kugira ngo tumenyekanishe kure ibikorwa byabo bafise. Donc harabidwa yuko ibikorwa byabo ntibimenyekana n'iki, twe twaje kugira ngo tubafate ukuboko tubafashe, kuko umuntu ari umwe ntaciye kwishoboza, muga aronse ibindi ashobora kugira ikindi ashobora kumufasha, ashobora gutera imbere cyane rwose. Ishusho izosigara ni uko abantu twifuza yuko twe tuzana ishusho itandukanye niyo abandi bantu bagiye barategura mu mahiganwa yandi shaka kuyavuga, ariko twifuza yuko tuzana ikindi kintu gishasha gitandukanye n'izo abandi bahora babona. Hanyuma umumenyeshamakuru wo muri iwacu yabaje mbega ko batubwiye yuko hari umushinga uzotanga uretse idetoka hari ikindi. Icyo nashaka kwishura nuko nk'uko twabivuze muri konferanse yacu iheruka ya kabiri, nuko aba bizojana na envelope. Icyo twaracemeye, mugabo singiye kuvuga amafaranga azoherekeza iyo envelope, mugabo iyo bahasha yatekanijwe itariki 24 muzobimenya iyo bahasha uko izobingana. Igiteramo rero kikaba gifashwe mu mugongo ni banki BBCI, kuko yatanze amafaranga ashika ku miliyoni 15 mu mafaranga y'amarundi. Kitegetse Kome, umuyobozi mukuru wa BBCI, nawe yahavuye ashikiriza akajambo. Baraje turaba baratubwira umugambi cyane ukazi Imana muri ibi bihe bizumwaka bya Noel. Umugambi twarawuganiriye turawunoganza turumvikana ingene twokorana. Nicyo gituma rero ubona baje ngaha kugira ngo babereke mwebwe bamenyesha amakuru banki yacu BBCI ingene irafashe mu mugongo iki giteramo kizoba kuri Noel. Mu kanya turaza kubereka ingene twabafashije, hariho sheke twagateguriye turaza kuyibaha mwese mubona. Ikindi naco ni akamo twotera abariko baratwumviriza. Ako kamo nuko bose bafata mu mugongo ibikorwa bene ibi, kubera ari ibikorwa byerekana ishusho n'ubwiza bw'igihugu. Ishusho n'ubwiza bw'igihugu kubera ko haraciye iminsi igihugu cacu kitagenderwa, mugabo nk'uko buri muri organisation babwiye bamaze iminsi batembera ngaha ijoro n'umurango ntahora bakomagoma igihugu cacu nyabagendwa. Twaba barikiye n'uko abajumahani Bujumbura akanya kabakundiye boja hagati mu gihugu kugira ngo babone ubwo bwiza nibasubira bazogenda babura. Mu byo twumvikanye muri uko gukorana hariho cyane yuko ETFEST yogasibite ya banke, amakuru ya banke, cyane production telefone cash. Telefone cash cyane ni produit ishoboza abanywanyi bacu yuko bagira operation ya transfer y'amafaranga yo kumukira amahera, bakariha amafagitire, bakariha amayinite ya regidezo, bakagura n'amayinite amwe ya recharge. Telefone cash ikora isaba yuko ugira uburi mu muhora ucanga uri bigusaba yuko gusaba ufite nimero imwe, hanyuma tugakorana n'amakompanyi ya telefoni yose. Ni ukuvuga uri muri Leo, uri muri Lumitel, uri muri Smart cyangwa muri Onamo, ufise phone cash murakorana, bisaba yuko ufise ayo manimero yose. Niyo phone cash rero kuri ico giteramo izodufasha kugura amatike, tukararikira abarundi bose cyane abanyabujumbura yuko kitaba igiteramo kizoba kiryoshe. Kizobera hafi ngaha hirya gatoyi ku cicaro gikuru ca Eglise Roche.
ryavuze ngo wizere ntazigera maramara kowe nizera ijambo ryawe nanjye sinzomaramara